kuri Patrice Motsepe mwaka kanya ubona ko amahigwe ari karahabwa si menshi cyane gose yo kongera kuba atorerwa anovuga ati kuba umuyobozi wishira hamwe iry'umupira w'amaguru muri Afrika CAF inyuma anovuga ati uno mugabo anovuga ati asanzwe ari cegera ciwe nibyo avuga ati ashobora kumwe ari umwe mu bantu bashobora kuza kumukonkiransa mwico kibanza aco ukwitorerwa kuba anovuga ati ugiye kurongora ishami ry'umupira w'amaguru muri Afrika ni Motsepe rero nivyo hari byinshi ibyagiye aragaruka ko bavuga ati hari byatatunganyije mu buryo ubu naburiya ariko inkuru yaho zigaruka ko cyane gose ku mugana Afrika nuko amahigwe si menshi cyane gose uno munyamahoka asanzwe cegera ciwe afise amahigwe kuza kumusubirira no vuga ati matora y'umwaka uza ngo gutogwa amahigwe si menshi cyane kuno mugabo muri CAF hari ibintu vyabaye kuri iyi manda ibintu ngani ya kabiri ya Patrice Motsepe ubona yuko hari ibintu vyagiye biravugwa hari adare kuri ubona yuko la mauvaise gestion y'uburyo hari vyabaye des événements zabaye burya aba uyu mugabo Fudjirechka wa Maroc president wa federation no umuntu ari hafi cyane y'uyu mugabo Gianni Infantino ubona yuko uyu Motsepe hari utuntu twabaye muri no CAF ndetse benshi mwaribonye uretse nk'iyo mauvaise gestion y'uburyo hari ibindi vyavuzwe cyane cyane mbona yuko bishobora kuba bitamugendera neza nibijya vya kane burya hari ukuntu nyene bitashimwe na bose ingene intunganyo ingene vyagenze urazi yuko hari abavuze bati batashimye ingene ibintu vyagiye biraba murazi yuko ibihugu bibiri vyahuye baratsindana ariko baravuga ati gikombe gyarutse kuri uyu kubera amakosa ya ati bagiye kuvyiga urazi yuko itariki 8 bavuze ko ari wazoca urubanza ntabanduka rutanunguruzwa ruzo ushira habona uwatwaye kino gikombe urumva bigenze ngaho hari utuntu tunenga umuntu agenda aratora udukosa nk'ugo gwego gose ukaraba nk'ibintu vyagiye biraba ejo bundi twarabivuze kucerekeye recompense z'abakobwa gutsindira igikombe buryo ntibiboneke utuntu twose abantu begeranya uyu mugabo agitangura yari umugabo ari hafi cyane gose y'uyu mugabo Gianni Infantino ariko ibinugwano bivugwa nuko uyu Gianni Infantino bisa nk'ukumenga ikora migirwa kure rero iyo utanga guta la force y'umuntu akomeye nkuko bikomeza babandi bari nyuma bagukritika hari abantu bashobora guca inyuma bakavuga ati kuko ngo biravugwa ko kinaguciriyemo ubufuzi lekja icegera ciwe ari mu bakandida ariko ahabwa amahigwe urazi ko nivyo burya ngiyo umuke barime na rimwe mushaka no kubana Beyonce ni wimenyerana kuko nicegera cyo aramukurikira ariko avuga ati mwandrere n'amakosa yagiye arakora je vais profiter ça hama nanje ninjire nk'umukandida ugenda uregera na Gianni Infantino ukamwereka utuntu kuko nawe ari muri izo instance za FIFA akavuga ati hari ibintu bitagenda neza uko kandi ubucuti bwarakomeye hagati ya Gianni Infantino na Fudjirechka uti kubera iki Maroc ni gihugu uno munsi iyo habaye ikintu kitagenda neza mu tunganya ry'amakompetito kanaka Maroc nicyo gihugu cambere kiza kiti twe turashobora kuvyakira kana turashobora kuyakira iyi kandi y'abakobwa turashobora kuyakira turashobora kwakira ibi mu gihe babonye yuko ibintu bitameze neza le Maroc yama ivuga ati twe nta kibazo kuko yo yifise ama stade meza naco gituma inasizemo kandidatire ivuga ati 2030 tujemwo urana yuko vyoroshe barayibaha hari benshi babirondeye hari benshi babirondera ko n'amakandidatire bagenda baremeza Maroc rero ni igihugu ubona yuko uno munsi munazi yuko nino kan izo wa 2027 burya habuza akantu gato nije habuza akantu gato ije muri Maroc kandi ikindi naco ariko bagize amakwenga baravuga ati ntwesha Maroc kandi eske Algeria gute ati wapi mwebwe ntubona ibintu byanyu ariko urazi yuko bigeze kuja muri Kenya basanga Kenya ntiritegura neza baja mu Buganda baravuga ati none ibi bintu tubigire gute Motsepe arageze kujayo arasa n'ubakariye aranabanegura uravyumva baravuga ati mwebwe ndabahaye gutunganya evenement nk'iyi n'ubwa mbere mu bikoze ariko mbona mutaritegura neza ariyumva ndayitwara South Africa ndayitware Maroc ariko South Africa hari gihe banakubwira ko ega matera arahari South Africa inyuma ya 2010
harakuvuga ati les terrains zari zarateguwe zike ahubwo na nyinshi zaramaze kuba zikuramwo ibindi izindi zaronekaye bari bategura iyo evenement 2010 rero Maroc niyo ubu ihiye ifite amastade meza unaravye uno munsi uriko narabirabura urabona yuko hari n'ibiko biravugwa kucerekeye finale ya Coupe du Monde yuko Maroc ijya stade yabo nimba ya Mohamed Kombie hamwe na Santiago Bernabeu bariko bose bikwega bavuga ati twebwe dufite stade nini aba dufite stade nziza bakire finale ya Coupe du Monde ni nabani henze baramaze kudesigna Santiago Bernabeu ariko ntibiraba official neza kuko nabo bavuga ati turashaka na twebwe dufite stade nziza ibiki rero cumvikana kuri Fujirechka arashobora kuza akavuga ati ibintu bitagenze neza bimeze uko nibi twebwe turashobora kugira ibinye kuko ni influence ikomeye Maroc n'igihugu gikomeye no munsi mucerekeye muri football muri sport en general rero Gianni Infantino arashobora kuvuga ati najewe uyu mugabo Fujirechka mbona yuko ashobora ku influence bamwe c'est une bonne chose kuri jewe kuko ashobora no kumfasha mu matora yanje yimirije kugira ngo jewe ega mari ibintu vya donadona bagira kavuga ati ni wamfasha ibi nanje nzogufasha ibi impanguwe urumva nkibi ndagwera example ubu Faransa uyu Philippe Diallo yavuze ngo Gianni Infantino ngiye kumuba hafi ngiye kuma nzomudihijwe igiwanje Federation y'u Faransa izotanga ijwi kwa Gianni Infantino kuko turashaka gusaba yuko twokorganiza Coupe du Monde 2038 urumva ko ari donadon niganyaganya ushaka ijwi wanje nanje fasha ibi ndakono bishikako ivyo byose rero biraba ndabura kuri Motsepe hari udukritike twinshi tubaye kuri no manda yiwe vyumvikana yuko ashobora gusanga atakaje amanota ku basanzwe ari abantu basanzwe batora mu gihe yo kwitoza rero ndabona yuko bishobora kumuta kuba amazi c'est vrai ariko ndabona yuko uyu nimba ari Fujirechka ari imbere ariko arabirondera uyu ndabona yuko arafise influence gose imbere cyane ya Motsepe ya Gianni Infantino Yves Motsepe amahirwe ngo si menshi cyane gose kugarukana uvuga ati miki kibanza yari yicayemwo nivyo Kiki yavuze ati ha dukosa twagiye turahaba novuga ati kwino manda yiwe akobona ko amahirwe si menshi cyane gose icegera ciwe uno munyamaroc Fouch kabisa ashaka kuza akaza imbere muri candidature akaza kwibana uvuga shira y'umupira w'amaguru muri Africa CAF amatora nibayasesangura kuko nta ma statistique afise no kurindira gusa numva Kiki yabivuze byose Yes nuko reka navuga ati amakuru yacu yabandanije no kubikora avuga byinshi kabisa bitandukanye uziko igitsindo navuga ati cyatowe cyabaye cyiza ivari cy'umunyafrika navuga ati mugwi wo muri Afrika Cap Vert kabisa igitsindo batsinze Argentine nico cyaje gutogwa nk'igitsindo cyabaye cyiza mu gikombe cy'isi yose Dako ni teka rikomeye cy'umunyakave ajya mungu aho yagitsindira ku ruhande hariya shoot nziza genda yinjira cyari gitsindo cyiza cyane gose gisinzwe n'umunyakave ni bazayo katana nta deba kigicojamo kiriya gitsindo cyari cyiza ibitsindo byiza nka biriya bikunda kuba ari ibitsindo bitsindiwe kure kandi cyari gitsindiwe kure inyuma ya surface cinjiriye mu mfuruka nta nico wari kubaza Martinez ariko nabo mbega nyene yarashidutse ntawe yiteze ko yotera kujya kabisa ya muhungu Cabral rero ikintu kinyoheye Edgar nuko biraryoshe kumva igihugu ari ubwa mbere giparticipe kirose niyo recompense basi y'umuntu wabatsinze igitsindo ciza barageze ahantu tare twiteze ko bogeze bintu bavuze ngo nako kajayo nako ega ni namateka yowe ayo namateka iyi Cap Vert turashobora kuba basi ivyo nabifuje ntari ivyo ndabivuze uko nyene turashobora kuba Cap Vert twoyibura muri Coupe du Monde nk'imyaka 20 urumva ibintu bibagaye ariko ayo mateka bazoyagumana ni vya bindi fata nk'umukongomani muri cya gihe cyo 52 ya 52 atitabiri hari 70 na kanga na 52 74 na kane iyo bagira nk'akantu kamwe
kavuga ati Kongo baratsinda igitsindo ciza kumbure kuri match bakinye na Yugoslavie canke Brazil aho kantu kuguma amateka c'est la deuxième participation ariko c'est une nation yatowe yatsinda igitsindo ciza muri uwo mwaka aho kantu kaguma muri Cape nubwo yogera kagirire aho kantu kazogumamo bamwitwa Ibrahim Mbaye asanzwe akinira umugwi serukiragihugu wa Senegal les Lions de la Teranga ubona ko amakuru menshi cyane gose nayamukura mu mugwi wa Paris Saint-Germain yerekeza mu migwi itandukanye n'umwana akiri muto cyane gose n'umwana akeneye umwanya wo gukina Ibrahim Mbaye amakuru yose amerekeza soit kwa Liverpool soit kwa Manchester City umwe mu migwi mwibiri umuraza kumutsindira mwaka kanya uriya mpeta cyane muto kiki kandi akeneye umwanya wo gukina Ibrahim Mbaye umwana akiri muto kandi nako afite talent ibi rero birakunze gushikira Paris Saint-Germain gose Paris Saint-Germain yaciyemwe abana benshi b'amatala ariko bakabura umwanya bakabura umwanya kabisa uno munsi ubona bari kubagenda babriya handi no munsi ubona benshi bavuga ati wapi twe nta mwanya turonka biriko biratugora narigeze kubica Rwanda bivuga ati abakinyi baciye muri za Paris Saint-Germain baragenda handi baragenda kubriya aba Christopher kuko baraciyemo aba uyu mu Kingsley Coman yarakiciyeyo Ekitike abo bose baraciyeho n'abandi benshi egaharageze ahantu vuba cyane igihe Mbappe asigaje novuga yuko urya mwaka umwe agende hari ukuntu Paris Saint-Germain bicara avuga ati nyabuna iriya detana dufise ngaha abana bakiri bato iyo bavuye ngaha baja kubriya handi ati nta kuntu twogerageza gupreserva aba bana biwacu tukabakinisha ariko projet y'abana hari gifata umwanya munini Paris Saint-Germain gushika ubu bavuga ati twebwe ibikombe vya Ligue 1 twarabituza umubi ni vyinshi kabisa nta nyota yatwuva ngo dufite ngo ya Ligue 1 uno munsi bavuga bati twe ni Champions League Champions League biragoye gushobora kuyishikana ko n'abana badafite experience nico gituma bavuga bati inyuma Mbappe agiye urabona ko bavuga ati tuzana abakinyi baba bakomeye kuzana Varaskelia kavuga ati bino umukinyi mwiza aba bahungu naho bakiri batavuga ati babakuye handi barabazana ego no munsi raba leta nazihari za Paris Saint-Germain suyu Ibrahim Mbaye nawe avuga ati nje shaka kwigira suyu Seni Mayulu sumukinyi mwiza nize muri finale aratsinda igitsindo iyi finale yari finale demi finale Seni Mayulu asinda igitsindo muri Seni Mayulu umukinyi mwiza mu atakana wene ukaraba ejo bunda baba kangi libagi nta mwanya baronka barikora ragira soko nta mwanya baronka urumva izo tara zose baziburira umwanya sizazi nubwira ngo guma ngaha Ibrahim Mbaye uzoronka kanya biragoye ni bimwe ubona nko muri Man City ushobora kubwira umukinyi nkako yababwiye Cole Palmer ni kwibona mu gitutu cundi buratenyenya uracari muto abana bunti nta gutenya yavuga ati ntenyeye kubera iki amaze kumubwira Pep Guardiola ati nta kibazo nimba ushobora kubona ko utotenyenya ni wigiye ntiyagiye muri Chelsea arabriye urumva nuko rero bigenda kuri aba bana ba Paris Saint-Germain kuri Ibrahim Mbaye nakubwiye n'imyaka iragenda wiro turuva ufite 19 ans uri kurarindira uri kuraronka iminota 10 iminota 5 iminota 8 hama ugiye muri ya 21 na 22 uzokugura azogura amafaranga make ntazoguha nakagaciro wowe ufise go gukira mu kibuga ariko no munsi agiye akingana kugira nako Liverpool iri kuravuga City konyene nuko bamubonye ko ashoboye warabonye muri kan ingene yinjiye yabica bigaciye kabisa mu miko yaronga yo novuga yuko muri Paris Saint-Germain iyo chance barayifise yo kugira abo bana bava ku mugabane wa Afrika bamwe canke bo baravukiye mu Bufaransa aramatara yigira kuko umwana wose ari mu Bufaransa afise rêve ukinira Paris Saint-Germain rero ariko aho babakwiza niho babura rero ugucusanga barabasohoye bagacaja kubriya handi kuri Ibrahim Mbaye rero je pense qu'il est temps kuri wo kumurekura akaja kubriya handi bagize ubwo bwenge bakavuga ati ntitumudandaje turamutije nibaza ko iyo close yo bamo uyo mpeta afite tano yes kuko iyo mudandaje ni kenshi mena kubwira badandaje bakibaje kubriya handi basiga baturitse urutoka ati twarabuze umuataka iyo dufatwa
twarikingiye twari guca tumugarukana ariko urumva sinzi ivyo bateguye bamudandaje ashobora kubriya handi ugasanga bavuze bati Varaskera cyasoboye c'est vrai ariko yaragiye wumva ati umukinyi dufate ni exemple agize ligament croisé azomara igihe kinini yinya wa mukinyi ushobora kumugarukana sezo igira iheruka avuga ati turamugarukanye arashobora mu kicingo cyawo ndagize imvune Yves kuri mbaye ngakeneye maye gukina kwa Paris Saint-Germain so gusohokanya nakanya mu myaka Senegal kabisa avuga ati jewe uno mugwi ndabona ko mwana ariko ndabona ko Paris Saint-Germain mwana kiri muto cyane gose yatweretse ko ashoboye ngo kwa Paris Saint-Germain akeneye kuhasohoka biravana nuko umukinyi yiyumva icyo ntazi nuko yo kwisanga mu mugwi ukomeye nka Paris Saint-Germain ngo aronke umwanya icyo ntaco nzi ariko aragikeneye avuye mu mugwi mwiza nivyo ntiyigeza umenyekanamwo mugabo sinzi ko ava muri Paris ngo aje mu mugwi ukomeye aracari muto sinzi impamvu yihuse ni impamvu ziwe afite uburenganzira nyine bwo kuvuga ko agomba gusohoka agenda hakina Yes, nuko kabona ko nivyo biriko biravugwa ku mugabane wa Afrika ndetse n'ibitandukanye nivyo inkino zikombe cy'isi yose kurane rw'abigeme ndavuga Coupe d'Afrique des Nations kurane rw'abigeme kimaze imisi igitangura ariko navuga ati nivyo hari byo twokwita nk'iterambere kuri abana bariya ariko hari nivyo ati bigenda biratanga ishusho nziza cyane gose twabonye ku mwana woraya biraba uziko ari rya mbere kikitubonye ku munsi wejo hagaragaye mu kibuga abigeme babiri bariko bakina kandi basanzwe bakina umugwi insegugu wa Afrika y'Epfo babanye nk'umugabo n'umugore bari mu kibuga kimwe bakinira South Africa bafana ivyo mbere bwane Afrika bibaye ndetse mu mupira nya Afrika nko muri kane mu bigeme ivyo South Africa ivyerekeye iyo mariage y'abasanga igitsina yari umuko equipe mu mategeko biremewe si bihugu vyose urazi yuko na wa munonotsi nawene yagize yari umwigeme uyu yafatiwe ibihano hamwe na Francine Niyonsaba muramwibuka biruka bose menga metero 800 yitwa Semenyo nawe urazi ko avuga ati jewe nikundira bigeme nka jewe urumva ndetse rero ivyo bintu muri South Africa birahari ariko si bihugu byose bihari ariko ni bintu ntaco no bivuga ko byinshi cyari bara urumva umugabo n'umugore wari mu gihugu kuri twebwe urumva ntibivugwa naco gituma atabyinshi no bivugako iyo tugite iterambere cyane oya yakubwaye ntataya no vuga kuko sino bija muri byinshi no kuri bamba barire gusa twebwe mu mico yiwacu ivyo ntivyemewe n'ibintu kabisa twovuga biteye isoni bidakogwa ariko nakubwiye yuko ibihugu byose bifite byitunganije aya mategeko muri South Africa ndetse n'ibindi bihugu bimwe aremewe rero umva ayo ubwo burenganzira bwashobora kubaka ariko kuri twebwe ku mico yiwacu ivyo ntivyemegwa na gato Yes, nuko ukabona ko ni byinshi kabisa binatandukanye nivyo igikombe cya Afrika kurane rw'abigeme kiriko kirakinywa ndetse imigwi itandukanye ari mu kibuga Afrika y'Epfo nivyo yari mu kibuga ikina na Tanzania mu gihe Cote d'Ivoire iri mu kibuga irikina na Burkina Faso ku munsi w'ejo tubise ko izo nkino zose mushobora kuzitigira ko muri 1xbet atankomanzi akanoti kakinjira kumbure shaka kuzuza telefone Android yawe udatunze application 1xbet ndabwire ko uri kuracegwa injira muri Play Store shaka kuyitelecharger cyangwa se tugire mugenzi wawe ifise ayiguhe novuga ati par exemple kugira ngo ushobe kwironga nawe ibintu bigende neza cyane gose 1xbet mu kazi ari kibikorana neza cyane gose yes nuko reka novuga ati amakuru yacu tiyabandanije ku mugabane wa Buraya akanya na kanya uwo bitwa Bradley Barcola arasinya amasezerano mu mugwi wa Liverpool kuko novuga ati ni ku mpande zose bamaze kumvikana Bradley Barcola kwa Liverpool yo bari karata bateye kandi mu buryo bwiza ndetse kanabahira uriya muhungu yerekeje mu mugwi wa Liverpool cyane gose iyo ari recruitment nziza gose novuga yuko isubiriza rya Mohamed Salah ryiza kuko benshi baje baravuga bati Liverpool ari ukuntu Mohamed Salah amaze kuba agenda burya hari imigwi iyo umukinyi agira agende baza baramaze gusibla umukinyi akavuga ati deke uyu champion iheze
tugera direct makuru uyu ni nkibi ubona kuri FC Barcelona bavuga ati nani Lewandowski yamaze kuvuga yuko ahejeje ijisho ryabo ryari kuri Julian Alvarez nta wundi muwataka deka giye basoya no savuga ati tugiye kwande kwa Julian Alvarez rero ivyo birabaho kuma imwe ivuga ati uyu ari mu kugenda uwo tubona n'uyu rero ku ruhande rwa hari urumva yuko bobo hari jisho bari baravye kuri uyu muhungu agiye muri Real Madrid yandi Diomande ariko wewe agira avuga ati je nishakira Paris Saint-Germain n'ubwo byavye bihinduka bakaraba baravuga bati mbega turabe nde urazi ko bigeze kuvuga agahungu ko muri Monaco Manesh Akliush nabone baravuga ati wapi Premier League yashobora kutaka kundira neza physique murabinge nameze League azo bavuyemwo SK reverse adapter kuri iyi level iki ibintu byose bakaraba nabandi bakinyi baravyo bati tuzana ba tugira iki ivyo byose biragorana ariko mbona yuko izaje umumenyereza mushasha Anoni Ilaora na Liverpool ubona yuko muri kino gihe c'est vrai muri no saison zibiri bakoresha amafaranga atari make kuko nabonye iyo agence kabisa gusubiza Mohamed Salah kuko no ico novuga bamusubirije neza hari umuntu umushira ari kinogo umuntu abasize hakaba basi umuntu ashobora kuza kugikombra basi kuri Moitié barakora c'est vrai cyari muto ariko Salah ivyo yakoreye Liverpool sinohagarara ngaha ngo Barcola yoshora kuza kubikora ariko ntavyonze Sarakore Liverpool ibintu vyinshi cyane urumva ariko Barcola tumuravye na ku myaka mike yiwiwe no muhungu afise tala ashobora kuza aronse kumbura ni ashobora kwiadapta si bose bagira amahigo umukinya ava mu Bufaransa agaja muri Premier League agashika yiadapta arashobora kugira birashobora kumukundira cyane n'imukundira bikamusaba temps d'adaptation kugira agire ashobora kumenyera Premier League ariko n'umukinyi ari fort techniquement ari rapide kuko uyu mukinyi n'umukinyi ubona yuko mu bakinyi baravye ino saison banyaruka gose umengagira wa gatatu anacenga cyane urumva no gucenga burya ikintu kiriko gero no muhungu imbere y'izamu finishira mugora pe ariko ivyo mu bisanzwe ivyo ariho lohori y'abakoca umukinnyi arashobora kubona iki umumenyereza arashobora kubona ikintu abuze akaba afise ikindi akakimwigisha iyo vyanse a develop icafise kuko no munsi nimba uvuze uti je mfise ku ruhande rumwe Barcola ndavuga Liverpool urundi ruhande mfise umuhungu riyo ngumuha canke Cody Gakpo niba mugumana ko bari bavuze ko Barcola je Cody Gakpo bashobora kumusohora ati mfise riyo ngumuha nukuvuga yuko uno munsi Liverpool ifise abataka ko numva Isaac yaramaze kuba atanga imyenyerezo ufise Isaac ufise kitike ntuzobura umuntu uha rero cyumvikana Liverpool kumusinyisha bavuze bati imiliyoni 120 Paris Saint-Germain bashoboye kuba izemera Liverpool ishobora kuzishira ko arayakwiye umuhungu kuko n'umukinyi mwiza muri rusange rero Liverpool izoba iguza umukinyi mwiza Yves kubwa Barcola mona nk'umusubirizi mwiza novuga ati wa Mohamed Salah est-ce yo bari turufu imeze neza uno mugwi wa novuga ati wa Liverpool wobukubise ko novuga ati kuzana n'umuhungu kumukura kwa Paris Saint-Germain ntabwo ari umusubirizi mwiza wa Salah azokorera kuba umusubirizi wa Salah mugabo umusubirizi wa Salah Salah soze nk'umusuperstar wa Premier League avec amarokoro yose ubundi ucuvuga ngo aje gusubirirwa n'umuntu agize aje tari na titulaire muri club yi n'umukinyi mwiza hari ivyo abantu bamuzi ko hari ivyo Liverpool yamubonyemo mugano umuntu azoza kugerageza gusubirira Salah ntaje kumusubirira erega hariyo kuvuga ngo iki kirato nje ndakigeramwe ikirenge hari no kuvuga ngo iki kirato ico nzi coco peut-être umuntu azogikuriramo ujya muhungu Barcola ntabwo aje nk'umusubirizi wa ego umusubirizi wa Salah n'umuntu aje kubandaniza aho Salah gejeje uyu mugabo hari naho azokenera na tande ya adaptation ninda garantisa yuko Barcola ategezwa gushika arayisisa kuva kuri saison ya mbere wewe wavuze jambo rimwe rikomeye
uyu mungu no mu maladroit bikomeye kandi ntabwo uza gusubira Salah tutakunze kubitsinda uhusha tutakunze kubitsinda no mukinyi mwiza très rapide très bon techniquement avec le ballon mugabo ijambo ngo no musubirizi wa Salah aje kubigerageza kuba umusubirizi wa Salah azobikorera inyuma ya saison twashaka kuvuga tuti ari mu nzira zo gusubira Salah kandi iryo jambo tworivuga ruko yagize saison nziza cyane y'igitanga kigira kabiri je sinemeranya n'igiciro ciwe ni menshi cyane ntabwo mukinyi w'umureze Paris Saint-Germain bagize di nyimba bagira baje 170 kuri Barcola umukinyi atari titire wogena muri statistique unyereka ahantu ukuntu tandoje yiwe yari imeze muri Paris Saint-Germain ntabwo amerita ayo mafaranga ahubwo ibintu kiba cyabaye ni kimwe nuko nka Liverpool imaze gutakaza abantu nka Salah ikaba izi kwabo yaguze menshi mu mwaka uheze bitagenze neza baba bagomba kujustifia nyene baba bagomba kujustifia ko ataco bariko bara ko ataco batakoze mu gutanga amafaranga mugabo je nka Liverpool Salah uzi yuko nka Arne Slot rimwe na rimwe yamubona ko ari umukenya atagikeneye no gutangura mu kibuga kumusubiriza ni sawa mugabo je nta nubwo mbona no kuri poste bamusubirije ko bategezwa kubikora Bradley il est bon iyo acibubamfu kandi Salah yaciburyo na no kwipuje kubona bazana umusubirizi w'umuntu tuzi neza nka saison ziwe zibiri aciburyo neza kandi tuzi umusaruro yahatanze ico ni cambe hari naho twoba ari twe tumwita umusubizi wa Salah ariko na Liverpool atari kurikira ibibona cyane yabikoze ariko Liverpool kandi mu mwaka uheze bakoze ikosa ryo kudakosora defense yabo abantu benshi babona nk'abantu bavyishuye bafashe inoti zose bari baziganije bazishya muri attaque birengagiza defense bafise Virgil van Dijk akuze cyane yarakuye kuba afise umusubirizi mwiza akiri muto uvuga uti ngaha naho uvuga ngo sezo iramugoye iya kabiri uriya mugabo atakibasha mu mwaka waza bageze chance Virgil van Dijk ntiyagize imvune n'umunsi umwe ari no bakenye ba Liverpool batasebye mu kibuga na rimwe uwo bahora bakina Konate yaragiye abo nabakinyi nka babiri deja aba babiri bahora bakina na Konate na Virgil van Dijk baba bakeneye aba backup bari sur abakinyi baba reserve bari sur niyo bagize ikibazo bo basubiriya neza iki kintu Liverpool rero ntiracitondera je mbona rero ni kumwe nyene transfer z'abantu babatakazi kunda kuba zifise inguvu mugaba Bradley Barcola kumuzana hariya hasanzwe haraje umuntu nka Florian Wirtz buriya ku ruhande arahaca ntabwo je mbona ari profile nziza ijana kwijana y'umusubirizi wa Mohamed Salah afise kuzoba proof kandi ari no mu bantu babishoboye mugabo iri jambo ku bwanje ryo tangura gukora ariko gato bavuga sana tukibaza tuvuga ikintu gisanzwe Salah ni autre chose Salah yakoze ku marokoro yose y'umugwi wa Liverpool ariko cyane n'amarokoro y'abantu bitwa ngo nabataka muri Premier League rero je ndabona Liverpool bagifise na chantier nini yo gukora seto ku ruhande rw'inyuma Virgil van Dijk imyaka iri kigenda kuba myinshi uri yasaba Kenya benshi bigeze kugira ijya ligament croisé bakagaruka imani bakagira amahigo ntibasubire mu mvura muganda kubwije ukuri nkiri ya Liverpool yogira nk'ikibazo c'imvune ca Virgil van Dijk ni cyameza abiri nta uzi icyo bazokora ku ruhande rwa defense ariko nibaza yuko ikosa bakoze mu mwaka weze batora isubiye bahejeje vya Barcola peut-être nibaza ko etape ikurikira ari kuja gukora ibintu byo muri defense uriya mediane bafise niyo boyireka kuri yoba canke bakayongera ikintu kimwe ariko abantu benshi twiteze ko babanza
iriya defense kuyishonashona kurusha kuja kongeramwo abo ba Barcola. Barcola je ndemera yuko ari umukenye mwiza, iyo Paris Saint-Germain yagize iti nasohoke kumwakira n'ikintu gikomeye ciza cyane, ariko sinemeranya na priwe, ariko nyimba na Liverpool yibwizwa kuri umusubirizo wa Salah naco sindacemera. Mvuga nti n'umusubirizi wa Salah aje kubikora kubiprova sumuntu uribuka ba Eden Hazard baza bitwa basubize ba Cristiano Ronaldo. Erega ibintu nuko tubivuga logiquement nko ariko babisesangura, même psychologiquement kuri psychologie y'umukinyi si jambo giza. Kuza kumutereka imbere izi state z'umuntu nka Salah ngo izireni juze kugwana nazo ngo ibi vya Salah ngo tugomba ko kuvuno musubira mwibi gushika umuzu zosohoka. Mureke yinjiye nka profile yiwe, mureke yinjiye nk'umukinyi mushasha nkuko Salah yinjiye agakora ibyo hanyuma gasohoka. Mugabo byukuri nta nubwo ndabona muri iyo profile. Yabaye novuga ati umukinyi yatsinze ibitsindo byinshi muri La Liga, umukinyi yatsinze ibitsindo byinshi muri UEFA Champions League, umukinyi yatsinze ibitsindo byinshi mu gikombe cy'isi yose, ndetse makakanya niwe novuga ati ahagaze mu ntebe y'inganji mu bakinyi bamaze gutsinda ibitsindo byinshi cyane gose kuva igikombe cy'isi yose cyatangura kubaho. Bamwitwa Kylian Mbappé akinira umugwi wa Real de Madrid, akinira umugwi w'ubugu w'Ufaransa. Umuhungu ubona ko yagize season nziza cyane gose, harabaho bamwiga ko canke se bamugaruka ko bavuga ati nyaboneka mwitonde uyu muhungu umupira w'inzahabu ashaka kutahukana uyu mwaka. Kiki uno mugabo yagize haro byiza cyane gose, ariko aburi gikombe na kimwe atahukana, ariko ngo yakoze ibikora inka, yagize season nziza cyane gose. Binugwanugwa ko no muhungu hashobora no kuza gatahukana ino Ballon d'Or isanzwe itangwa hariya na France Football. Ni bintu ino Ballon d'Or kivugisha abantu benshi iragoye kudetermina umuntu azoyitwara bivanye n'ibyo dusanzwe tumenyereye. Ariko ejo bundi twabonye novuga yuko communique ya France Football ivuga ngo mumenye yuko kuba waratwaye Coupe du Monde bitaca bisigura yuko utwara Ballon d'Or. Ati twe turararaba ndetse na sezo muri rusange ko yagenze. Rero cyumvikana abantu ariko baravuga ngo Ballon d'Or ishaka kuja muri Espagne canke iki bashobora kwihenda. Urumva kara kagohe babavuniye bati ntibasiye bwose, bati murazi yuko hari Ballon d'Or yatanzwe abantu atabikome batwaye ariko bigenje neza muri rusange muri saison régulière. Rero kuri ico urinze uvuga gutyo onye harakantu babavuze babashizemo ngaho batanze message. Iyo ni message babatanze. Rero umva ego vote iraba. Les critères zirahari bashiramo. Hari gihe ushobora kuvuga ati baravye kuri critère ya performance individuelle. Hari umwe ashobora kwitwara yose. Ariko uzanye performance collective ugasanga iyo uvuze performance collective aba ari bikombe. Ukacuza ya karaktere nyene ya fair play canke iki ivyo vyose barabiraba, ndetse n'ikindi bashobora kuvuga ati eske uyu mukinyi yabaye décisif combien de fois aho ya débloquer ibintu wenyene ibiki bintu nk'ivyo. Uri kuraraba kuri Kylian Mbappé n'ukuri yabaye mwiza mu ma competition yose. Ni saison nziza atarumu yamukoreyemo. Uravye kuri La Liga biratangaje umukinyi akinye saison ya kabiri muri La Liga aguma ba top scorer. Ugiye muri Champions League rimwe mu mahiganwa rikomeye rinagoye, iyi Real Madrid tashitse kure cyane ariko akaba top scorer. Aja muri Coupe du Monde ihiganwa ritoroshe, c'est vrai mu mugwi kabitsa mwiza, ariko turaza abantu bari bamuri nyuma nka Lionel Messi akinye final ariko bigahera ari top scorer. Urumva ko uwo muntu aba afise ibiharuro vyiza atamuntu numwe begerana avuga ati uyu yatsinze ibitsindo vyinshi ku mpande zose.
ariko umugwi wiwe wigenje gute ntiwatwaye La Liga ntiwatwaye igikombe na kimwe cyo muri Espagne ntiwatwaye Champions League nta Coupe du Monde yatwaye nta na 3e place afise ivyo rero ivyo jembo rumenga bishobora kuraba za caractère collectif canke iki bishobora kubimubuza ariko twara kuri ba Harry Kane ati ibikombe arabifise ntiyashitse kure yabaye Soulier d'Or ibi ndabona yuko izi critère kumbure hari ukuntu dukunze kubona Ballon d'Or kwiregereza critère bazisoye ukabona rero critère imwe bongeyemo cyaye bayihinduye bivanye n'ivyi waba batunganye rero tuzobira kubwanje bone tuzoraba re critère bazose ko batazihinduye hama umuntu wese azokwevara bavuga ati ndavye sero re critère zihari uyu mukinyi arashobora kwegereza kuba kuko urashobora kuronka ukwanirwa n'iyindi kuko benshi twara batunganje bavuga ati Kylian Mbappe tukavuga Harry Kane tukavuga Lamine Yamal tukavuga ba Rodri ega n'uyu mukinyi nubwo atabaye decisive ariko muri le collectif afite ibikombe byose uyu Fabian Ruiz ntiyabonetse umwanya munini ariko Ligue 1 arayifise Champions League arayifise Coupe du Monde arayifise urumva ibikombe bifise byose ariko urumva ina pas été décisif kuko yabonetse umwanya muto rero ino Ballon d'Or ndabona yuko izogorana ariko jewe uko ndabibona iyi Ballon d'Or jewe ndayibona hagati ya Mbappe na Harry Kane hagati yabo babiri simbona uyundi vraiment yobazamo ukaza kubakorera abo babiri niyo hazova mushora kubitwara Ive twabonye nivyo nabigarutse kati Kylian Mbappe ariko aravugwa cyane gose kwino Ballon d'Or y'uno mwaka numwe mu bagabo yagize no vuga ati ibiharo byiza kandi bimuvugira nivyo ibikombe byaramukwefye ariko aho yaciye hose yahasize amateka eswe nawe urayibona mu iyo nzira kikabisiguyemo cyangwa se ufise naho kwa ushaka kubibona ariko Kylian Mbappe ariko arahabwa amahirwe cyane gose yo gutsahukana uno mupira w'inzahabu y'uyu mwaka ndavuga Ballon d'Or iyi Ballon d'Or kuvyo twari twiteze by'ukuri harabuze umuntu ayitwara burundu ngo yitware ko mu mwaka wa mondial Ballon d'Or ku mwaka wa mondial igira ijambo ku bice 80 kwijana rero muri mondial nta muntu numwe yavuye akoze igikorwa uvuga ngo iki aragikoze mondial arayitwaye birarangiye irabaye guyiwe bambe Ballon d'Or ayitwaye birarangiye nukuvuga uko twagiye muri mondial tutarabona umukandida ari serie kuri Ballon d'Or niko twavuye yo tutabonye umukandida ari serie kuri Ballon d'Or ama equipe yabaye meza collectivement ntabwo yatanze umukandida iyo ni nka Espagne nta mukandida yatanze kuko kubura kubriya kwa Lamine Yamal buriya naco cyari gitumye iyi deba ya Ballon d'Or isubira mu mwijima atwaye igikombe ibaze kiki nkakajya kana nka performance individual kagize mu mwaka uhetse yo kayigira mu championnat iyo na Champions League ariko bigaca bigarukira ahantu aburi igikombe none no mwaka abaye muri Espagne twari igikombe nta kintu na kimwe umva vyahushanije izi debarenza za Mbappe zitumwa nuko ku bantu batwaye wa musoro w'itsinzi gutwara igikombe cha Champions League gutwara igikombe cha mondial izi equipe nta muntu yakonvense kuri exploit individuel sinzi kwa majambo navuze ho yatahu izi nguvu izi deba za Mbappe kuza zitumwa nuko haba mu batwaye ibikombe nta muntu numwe yakoze ikigaragara yes exactly niyo mpamvu bavuga ati hariya twabonye n'abantu ba bule kuko uraje ko Paris Saint-Germain ntawo byitirirwa meilleur joueur wa saison wa Paris Saint-Germain ni Victor Vasquez meilleur joueur wa Espagne ari yizi wewe nawe meilleur joueur wa competition ni Rodri niyo wakongera kuwa kabiri sinzi ko yoza yitwa Lamine Yamal Aurier Zabare yarakaze bakoze kuko turiko tuvuga umuntu w'igitsindi iki kimwe uriya muhungu yaza gutsinda nk'ibitsindo bitatu
hakabamwo kimwe muri finale cyangwa muri demi finale na passe decisive zibiri niyo zoba zose zo muri quart de finale Ballon d'Or yarayitwaye Lamine Yamal erega nk'ubu tushobora kubona Messi kuri podium ya batatu no yobura gute yoba narenganijwe Messi nashobora kubura hari podium ya batatu erega Messi nubwo ari Major League Soccer yagize ibiyero byiza cyane vya saison none iriya equipe yiwe yanayihaye igikombe cha champion mondial yiwe ni exception je nubwo yobu wa kabiri je sinotanga biragoye Messi iki kintu avuze uciteki hariya podium ya batatu eko ubwa mbere bwo bwiyo influencer ayifise na convaincre ico rero yakayabikozeko gukuraza amavote abantu baratora bien sûr abajournaliste barahari les capitaines mu maclub sivyo yo ni FIFA ni FIFA de best plutôt ariko amavote arahaba no muri Ballon d'Or Ballon d'Or atora abajournaliste abajournaliste baratora sivyo urabona rero impamvu nka Mbappe aje sinzi ko hariyo saison nimwe Mbappe yigeze akora ibintu ku gatwe kiwe nk'ibi meilleur buteur wa La Liga meilleur buteur wa Champions League meilleur buteur wa Mondial noneho acakuraho na record uyu nawe ikintu kimwe gito kimugumiza muri competition n'abandi nuko atagikombe na kimwe yatwaye ubundi yaba afise na La Liga La Liga abandi bose iyi Mondial bari kuba bambi Ballon d'Or bari bayimuhebeye niyo mpamvu natagira igikombe uraharura byose nubwo avuga ngo collectif baratwaye ibikombe Champions League bari ariko kwero uyu mujama nabona ko yakoze byinshi ubwa mbere je nyene ni nemeza yuko yari yibereye no muri club itari kireya ziza saison nziza muri Madrid sinibaza yuko bagize saison mbi saison yabo ariyo kwishimira ariko we nta hasasaniye na saison ya Madrid saison yiwe en tant qu'individu naisaniye ni ya Real Madrid afite critère imwe muvugira jewe ariko hariho nk'abakinyi baba ariko baribagirwa niyo mpamvu ibintu bya Ballon d'Or bizamwa akantu ka influence sinawuri ukuntu nka Olize asigara muri deba ya Ballon d'Or uzi ko Olize ujeje ukambwira ngo ni nawe meilleur joueur wa Champions League je nto guhaririza urabye ukuntu yakubise za Madrid izi za Paris Saint-Germain zaramukuyemo muga zigenda zimwumvise yabaye umukinyi w'igitangaza noneho icyo atandukaniye ko kuri performance za Mondial zo yabaye nko meilleur passeur muri Bayern ho yabitwarira rimwe n'ibitsindo byo byari byinshi kandi saison yiwe ni kugarukiye muri demi finale ya Champions League ubwo Mbappe ni nyuma yiwe Mbappe ni kar aho turiko tuvuga club contribution yiwe ufasha ibitsindo ugateranya na ntuzi uko barabiconsidera ufasha ibitsindo ukabiteranya n'ama assist aronka ibihero bisumba ivya Mbappe aronka ibihero bija hejuru ya Harry Kane ariko ibi bintu ibi aho dutandukanira n'abandi n'abatora twebwe turaza tukanaliza Mbappe tukagira umuntu nk'uyu afite ibiyaro nk'ibi tukavyibagira profil ni à quel point il a été décisif umva no mukinyi tuzi uko c'est vrai yemerje muri uno mwaka so mukinyi ari influence uvuga uti ni naka oya ntiyemerje muri uno mwaka oya akoze ibintu nk'ibi iyi saison niyo ya mbere nziza byawe uvuga uti yarabiciye biracika ariko si wa mukinyi ushobora kuvuga ati ebana uyu ni naka turazi yuko ico naco kirakora ntuzenya critère ariko cyane ko ndakubwira abantu batora bobo barahabwa amakriteri hajya bakayakorera ko bakagenda bayasanisha n'ibiharuro umwe afise baja gutora twe tuzoba bambere kuja kugira kwidoga ngo nakayibwe ibigende ariko bari umenye yuko mu kugera kuri iki kintu citora baba concentre kuturusha twebwe rero tugira ikosa ryo tujanwa n'izina Harry Kane
Mbappe kubera ko uyo Olise atagira izina tukamwirengagiza ni nkuko wavuze uriya mugabo Fabian Ruiz wewe yifite ibitsi jewe ndemeza Fabian Ruiz nta Ballon d'Or yotwara Mugabe yaje akaba nko wa kabiri wa gatatu nta gitangaza kiba kirimo erega Fabian Ruiz ni profile ya Jorginho wa 2021 voilà nini yabuye mu Butaliyana twaye Euro akaza agatwara Champions League na Chelsea yaciye aza mu bakandida ba Ballon d'Or yari mukinyi wo hagati nta ni byatari yari uyo nawe yishwe na ya profile yiwe nyene itazwi gose ariko Fabian Ruiz urabe Champions League match zitatu matari zine Coupe du Monde match zitatu atangura izindi yaragombora aho ico rero cyo mukuramo bisigura yuko wewe si wa mukinya yakoze ibikomeye urumva ya character imwe bovuga ati gukora ibintu bitangaje imwe yaharamini yamara umwaka uheze avuga ati kuri le collectif arafise igikombe ca La Liga kuri ya character imwe ukora ibintu bikomeye yarayifise kuri za match yagira kina za Clasico ya match ya Inter do Milan abantu bose bavuga ati uyu mwana vraiment kuri imyaka 18 nta akora akataraboneka ariko haza umwe yabaye decisive yo character decisive aba muri le collectif atwara Champions League atwara Ligue 1 uwo ni Ousmane Dembele amusumvye ivyo uno munsi rero je gituma navuze kuri ivyo Harry Kane Bundesliga yarayitwaye atwara gikombe ibikombe byose byo mu Budage na Super Coupe barayitwaye urumva aba meilleur buteur muri Bundesliga aba Suriedo le meilleur buteur wiburaya hose sivyo kandi avuye muri Champions League muri demi finale watwatwa gugitsindo kimwe kuri Mbappe kuri Champions League rero cumvikana uyu hari ikintu yerekanye muri Coupe du Monde kiramuvugira arafise médaille de bronze uriko uravyumva arafise ibimuvugira ibintu rovuga yuko dukarate twati uyu ni médaille de nshasha mugabo igonga Mbappe ivuga ngo kuba decisive ku Grand Rendez-vous Mbappe nabwo ino sezo yatsinze mu Grand Rendez-vous ibitsindo bimwe biba decisive nukuvuga uratsinda na equipe yawe gatsinda Jean yarashaka kubitsina ko gatsinda fata par exemple by'ubwongereza noneho raba niyo match yari match de perdant yaratsinda bugabazi akazitakaza bagatakaza match mugabo kandi kuri Clasico yaratsinda bagatakaza match Clasico yatsinze yo muri ya Leonye oro yari turu ni Bayern Munich yatsinze gitsinda bene yayitsinze irikira bakura urumva yaratsinda ariko ikipe gataka urumva iyo karate decisive ntikora urumva je ndavuga Harry Kane begerana izo tuntu twose kandi uri kuraraba nk'impamvu je ndakubwiza ukuri impamvu ubona Mbappe bariko bamuvuga bamushimbereye Harry Kane ukomaze kugira ubwo profile kukuba bamaze kumumenyereza abantu ko ari umuntu akomeye bama biteze buri gihe kumengo umwanya n'umwanya azotwara Ballon d'Or uko umugabano baba Harry Kane kujya kuntu bama bari sous-estime umengo nabo Harry Kane genda kuko character decisive Ballon d'Or mu bisanzwe iyi nimero imwe gushika no mwanya ni Harry Kane niyo decisive ndabwira Edgar dans le Grand Rendez-vous wibuke niwe yakuyemo Real Madrid niwe yakuyemo Chelsea urumva atsinda ibitsinda Harry Kane uravyumva ayo sama Grand Rendez-vous gukuramo Real Madrid ko na Chelsea urumva rero cumvikana hari utuntu bazokwegeranya ego uyu Mbappe abakunzi ba Real Madrid bavyumve ivyo biramuvugira iyo character yovuga twovuga ko individuel yarabikoze yabaye meilleur buteur ahantu hose ariko le collectif no kuba decisive ngakunda tukubirondera nyene ahantu peut-être yakoze ibintu bagatsinda kuko hariho match c'est papa dans les grands rendez-vous hariho match yigeze kwinjira
bakubiswe bibatsinda bitatu baratsinda muri Real Madrid nibuka iyo match yariyo rero cyumvikana ngaho kuri Mbappe aravugwa n'ibitsinda ariko Harry Kane hariho byinshi bimuvugira ibikombe arabitwebye mu Budagi c'est vrai Bundesliga ntiremereye nka La Liga yega turabe n'amashampiyona hari amashampiyona atakuvugira none waza ko ukina muri La Liga cyangwa Premier League woza kungana n'umuntu akina muri Bundesliga biragoye Serie A hari amashampiyona kabisa atavugira abakinya ariko bivana yuko warengeje ibiharuro rero nicyo tunavuze ku bwanje n'abo bantu babiri Mbappe et Harry Kane nibo bantu bazogwanira agashimwe ka Ballon d'Or. Yes nuko reka navuga ati tukiri kwa Real de Madrid niko ndaraba le amahigwe bariko baratanga les bookmakers uko batanga amahigwe kuri Ballon d'Or ku mwanya wa mbere bahazana Harry Kane mugabe yemeza yuko imbere yuko mondi yatangura Harry Kane wewe yaje abasumbye ibiharuro uretse byari guhindukira muri mondi ya le top 5 ni Harry Kane bamuha aman ibice 29 pourquoi favori ibitsinda 60 na kimwe passe décisive indwi mu nkino 51 urumva ariko mu nkino ufate ku nkino 50 zonyene yatsinze ibitsindo bambe mu nkino 42 zonyene yatsinze ibitsindo 50 palmarès Bundesliga Coupe d'Allemagne Super Coupe muri mondial ibitsindo 6 passe décisive imwe mu nkino ndwi argument régularité monstre sur toute la saison machine à but urumva nubwo haraho urumva nubwo haraho atabe twaye ibikombe muga naho nyene yabandanije atsinda haba muri Champions League frein ico bita frein pas de Ligue des Champions pas de mondial gagné mugabo nizi competition zibi nubwo atazitwaye bavuga yuko yashoboye kuzexcelamwe mu kubandanya atsinda uwa kabiri Lamine Yamal bamuha amanota 16 ibice 16 kwijana pourquoi deuxième stat afite ibitsindo 24 saison nzima ipasse décisive 18 kuri Barca yonyene palmarès champion du monde avec l'Espagne urukura byo argument 19 ans gagné iyo coupe du monde ariko menye ko afise nande na La Liga yaje yatwara Frein n'a pas été le superstar du mondial ico nico kimutangiye Kylian Mbappe nawe nganya manota n'uwitwa Lamine Yamal ibice 16 baravuga bati stat afise ibitsindo 42 urumva ufashe competition confondi no kuvuga La Liga na Champions League ni ibitsindo 42 urumva 25 buts en 21 matchs. Bon, argument porter le Real sur ses épaules. Nous kuvuga Madrid mu bubi bwayo omwe ibyo woyishimira nabikeye byose byari bifiswe ku bitugu nande na Kylian Mbappé. Frein 0 trophée avec le Real mondial compliqué mu Bufaransa. Wakane bazana Ousmane Dembélé. Tenant du titre 2025 mu Bufaransa, vainqueur de la Ligue des Champions. Wowe bamugarukiriza ngaho utwo nitwagenderako. Kuraze nawe ko atari yadushizemwe ko atari yadutwawemwo ko atari yadutwayemwo ibintu byinshi. Rodri argument meilleur joueur de la Coupe du Monde 2026 uwe bachaka gutwara mu bintu tutatse ngo 7 5 pass bari pass zo yazi zungurukije
metronome de l'Espagne champion umva wewe niwe yaba afise ijambo ku bintu byose Espagne yashoboye gutwara uko rero niko bo batandukanya umwe ariko ntabwo biri uvere ntabwo byadadanutse vya Ballon d'Or ntabwo baje muri mondial byadadanutse ico coco nico ukuri yes nuko tukiri kwa Real de Madrid nuko witwa Thibaut Courtois nivyo yaragize imvune mu gikombe cy'isi cyose makakanya biri official ni Thibaut Courtois navuga ati agiye kujana n'abandi bakinyi mwizi nkino za precision nibitegurira umwaka w'inkino avuga ati yamaze kumeza cyane gose agiye kujana n'abandi bakinyi bagenzi we navuga ati mu nkino bagiye kuzunguruka imigani itandukanye bategura precision hariya kwa Real de Madrid muri transfer ziko ziravugwa burya FC Barcelona nayo ngo ntisinziye na gatoyi kuko yakubitize akajisho ndavuga ku mukinyi asanzwe akinira umugwi wa Bournemouth biranugwanugwa ko uno muhungu kabisa yagize saison nziza cyane gose bamwitwa Krupi kabisa ashobora nawe kwerekeza kwa FC Barcelona biracyari bihuha nivyo ariko bona ko ni FC Barcelona bavuga ati yatanguye kwegera aba ajabo no mukinyi bavuga ati dugiye hoteli intamba katwemerera akaza kudukinira byo bimeze cyane gose umuhungu yagize saison nziza cyane gose hariya muri Bournemouth mu Bwongereza cyane gose mwakiri muto Eri Junior Krupi muri Bournemouth hariya yagize saison nziza muri Bournemouth gutsinda ibitsindo urazi ko mu magra rendez-vous yaratsinze Liverpool gitsindo yaratsinze Arsenal City mwe yatsinze gitsindo no mwana yerekanye ibintu bikomeye bitari vyitezwe n'Ubufaransa uyu ni bamutwaye ndetse n'abantu benshi bari batangugira amakenga hari igihugu cyagiye kimuhamagara Portugal arafise umuvyeyi umwe muri mubo afise bibona umunya Portugal sinzi ntibavuze uyu mwana uri kuraraba aracari muto nigeze kuraba ikiganiro cyo documentaire we korayigira bamuzana yavuye mu Bufaransa aza mugwi wa Bournemouth bantu uvuga uti n'abana bakiri bato ariko kuri no sezo ibintu yerekana ibintu bikomeye yaracari muto rero kubganje ikintu nabonye c'est vrai nakana kari décisif kabisa kari karagomba ntikaragatitire karagombora kagomba ariko kagakora ibikori uravyumva rero ivyo birempressiona abantu bamubona ariko je nagira makiya ku muntu agize sezo imwe ishobora kuba nziza iyindi sezo tukamubura ariko ico nikibuza kwimigwi ishobora kuza akavuga ati abataka babuze uyu niwe muwataka tubona yuko tworondera akaza kudufasha nk'umuwataka ego no musi bataka babuze nje tuburi kurabona uno musi muri Chelsea bariko bakoresha bakavyose gwaza mu kinga Dani Welbeck umukinya kuze nk'urya cyo migwi myinshi ariko aravuga ati niwe mukitubona impande y'igori adafyina ariko no musi bataka bahari ni ba bantu bwa ati bari mu migwi koma akomeye baragoye kuronka kikigenda barakubuta bayo mwataka agayika n'umupira barazimbuka genda nje aba Krupi ni bahari ndabona musi Barca kwirwa kuri Julian Alvarez imiliyoni 150 hari Ken bikunda Mbappe nibikunda urumva harani nibikunda abantu b'abantu bakador dufise bakomeye gose babataka tuzi babikora una musi nushira kuja kwande afise amasezerano uyu Osimhen ubu nukuraba muri ama club mato tuzanande uno musi no kubwira muri Barca barakeneye mu ataka sivyo wa undi umukira kabisa muri Arsenal barakeneye mu ataka wo mukira wa undi uvuga ati uyu numubitera akomeye muri United baramukeneye ariko ni nayandi ma equipe akomako muri Chelsea uko nyene ariko no musi avuga ati dufundikanye tuntu duto rero kuri Barca babonye kubona gitanga kuba kabisa urubanza rukomeye rugoye kuko bavuze ati ntiturenze miliyoni 100 kuri inde kuri Julian Alvarez nabonye ibinyamakuru mo bivuga byinshi bagira kuri ibintu byo kuvuga ko ashaka kugenda bishiremo inguvu biki ntawo bizi bizoba ariko Barca bavuga ati dukora ibishoboka byose ino mercato ntihere tutegere basumu ataka umwe hariko aravuga n'undi mukinyi yitwa Aslani n'abandi ariko bavuga ati umwataka turamukeneye twaramaze kubaka ibintu byinshi atake twayubatse aba area twayubatse twabuze 9
kumbura ashobora kuza afasha Barca rero kuri Eri Junior Group yarwaronderwa imigwi myinshi za Arsenal twaravyumvise Manchester United n'izindi ariko uyu mwana vraiment cenda kubganje ndamurindiriye ino sezo niho je kubganje azonkomvenka uko iyi sezo iheze no kuri yarankomvese bikwiye ariko sinzi uko izokurikira abandanye gutyo kabisa azora mu kinyakomeye cyane gose kandi akiri muto Yes nuko nibitandukanye ubona ko biriko biravugwa ku isoko gigura nigurisha imbere yuko tuvuga ati tubandaniza niko biravugwa muri equipe de France Les Bleus makakanya ubona ko hari birori biko biraba byo kwerekana umumenyereza wabo umushasha amajambo akomeye yagiye arashikiriza ndetse muri conference de presse yagiye aratanga imbere yitangaza makuru reka gato tumira amateka dutubite akajisho hariya muri banke nziza ya BCA Besha tugaruka twerekeza no bwati ko karavugwa hariya mugwi serukiragihugu w'Ubufaransa Les Bleus. Avec Canal+, profitez de Netflix. C'est parti. Avec en exclusivité en ce moment, K-pop Demon Hunters, le film événement au succès mondial.